Football ni umwe mu mikino itanu izwi, ikunzwe, yinjiza amafaranga menshi gusumba iyindi yose mikino ushobora kuba waramenye yahabaye cyangwa izoza. Ariko kandi bigavyo kugora kuvuga football ntubisanisha no gutigira. Amakampani menshi yagiye ashingwa ku buryo byarenze ku buryo vyamamazwa hatandukanye, haba muri za cinema zikira ama second camera, ku mipira, mu yandi makampani kugeza kuri. Football ni umwe mu mikino yinjiriza abantu bafise inganda zo gutigira nyinshi muri zo. Ariyo mpamvu ko bukene uko bwije amakampani menshi agenda avuka yo gutigira. Abantu namwe iyo bavuze gukunda football ugasanga benshi muri mwebwe cyangwa benshi muri twe dukunda football bishingiye hanini ku nyungu tubona, ariko tukibaza nimba wo betting, ni kuvuga nimba wo tigira ukinjiza amafaranga, uribaza ko banye nizo kampani zo gutigira bamaze gukorera ngahe abari amafaranga menshi nabwo tubasha kwiyumvira. Ikindi kandi urakeka buwe utigira uyu munsi ari uronka menshi gusumba abapanga ibyo gutigira n'imikino. Bigenda gutugira ngo amakampani amwe muyashikira ibyo gutigira nyene kuvuga gusheta mu mikino ibagiye gukinwa, aho usanga urutonde rurerure cyane, aho abantu benshi usanga babwira ati mwatigira ngaha anye muzokunguka muri ubu buryo canke buriye anye. Bigenda gute abantu baribwa canke ntibibwa? Nivyo tugiye kurabira hamwe kuri Malengo Media. Nimba utarakora subscribe, banza urabaho hasi banze ukore subscribe, ushire ko niyo nzogera kugira ngo akaganiro kose kazokwita ko vyaba ibiganiro dukora muri ubu buryo canke biga biganiro bindi bikogwa n'amakamera tugatuma kabatumire ntihazogera igihugu gucika na kimwe. Ni kuri Malengo Media. Ariko twisunze urubuga h2hfact.com aho hasohora urutonde rurerure rugaragaza ukuntu icyo bita match fixing cyangwa ukuntu bariginga imikino, aho usanga aya makampani akomakomeye agenda akurikirana ibintu byo gusheta, ni kuvuga ngo gupariya nyine. Aya makampani hari ukuntu agenda ahuzwa mu buryo buziguye cyangwa butaziguye, n'ukuntu bagenda batunganya cyangwa baca inyuma bagakora ama deals, ni kuvuga ubwumvikane mu mikino abenshi bakunda usanga ikinywe kugira ngo amakampani amwe yo gutigira yunguke gusumba ko muvyumvira mwebwe. Abenshi mu batigira ugasanga bari gutigira bashingiye ku mahigwe, ariko abandi bare kuri ico gishoro bashingiye hanini ku byo bateguye mu mikino. Ni kuvuga imikino ya football myinshi muri yo, ni kuvuga ruhago umupira w'amaguru nyene, vyagiye bigaragazwa mu ngeri nyinshi yuko aba bantu habaho ruswa ikomeye cyane ku buryo usanga uruhombo kuri bamwe rubagera ko abandi ugasanga bafise inyungu idasanzwe, ku buryo usanga muri siporo bita ruhago nyene umupira w'amaguru abakinyi usanga bahereza ibiturire abaribitre, ni kuvuga abasifuzi bakabahereza ibiturire abakoca n'iyindi migwi itandukanye, ugasanga bari kubahereza ibiturire kugira ngo imikino bikunde igende uko bashaka. Ukuri ko bigenda kugira ngo aya makampani yunguke biciye mu biturire vyinshi n'ama ekipa amwe n'abaperezida bayo, kuba ushobora gusanga perezida umwe afise nka kampani zibiri ayoboye mwibanga rikomeye nk'abarabo hanini, ugasanga umukino umwe iyo ekipe zibiri asanzwe ayoboye zigiye guhura, aho vyanzugwa bati ekipe iza gutsinda ni inyi, iza gutsindwa ni inyi, ugasanga rimwe na rimwe bahamagaje aya makampani akora ibyo gupariya bakavuga bati amahigwe make muyashire kuri iyi inye, amenshi muyashire kuri iyi inye, kugira ngo kuko baba bipanze bigasaba ko bamwe bahomba ari benshi kugira ngo bunguke muri izo gahunda. Ukuri ko bigenda the approach, hari icyo bita ngo an illegal betting syndicate, ni kuvuga ya kampani ubusanga hari ukuntu bategura ku buryo usanga imikino iza gukina, ni kuvuga ama ekipa aza guhura nyene, hari ukuntu bariginga umukino ugasanga bagomba gusa kwinjiriza amafaranga menshi mu mifuko yabo, abandi mwe mutigira ugasanga mu bihombeyemo. Ngo bigenda guterera, hari ukuntu aya makampani atigira yegera abantu runaka bagiye kubarizwa muri uwo mukino, nk'urugero abakinyi canke mu yindi gahunda ugasanga begereye abasifuzi, ni kuvuga abaribitre, cyangwa ugasanga begereye ababigiye nyine ndani canke abakoca canke banyina ama ekipe, bakabegera kugira ngo umukino ugende uko bashaka kugenda, kugira ngo inyungu ziboneke ku ruhande rwabo, bagatanga ibiturire
canke bakabahatiriza gukorana nabo ku nguvu, batabikora nyene bakaba bazi ko ari ingaruka bazohura nazo. Ngo bigenda gute kandi? Ikindi kandi bakora icya kabiri, icyo bita ngo setting the stage, gutegura nyene urubuga ku buryo bigenda uko bishaka. Barakubira ngo the fix lays out a plan. Ni kuvuga utegura ivyo bintu akora icyo bita umugambi. Uyu mugambi akawupanga, uyu mugambi uba urimo nk'ibikorwa runaka bikorerwa muri uwo mukino. Tuvate nk'ubu ekipe zibiri zahuye, Barcelona canke Real Madrid, turekezo basi n'izindi zisanzwe nka Juventus, ugasanga zigiye guhura n'izindi ekipe nyene mu buryo buca nk'ubundi, ugasanga rero bapanze umugambi ku buryo hari ibikorwa biza kubera muri uwo mukino biza gutuma intsinzi igenda aho bayishaka. We kujisho ryawe risanzwe ntabishobora kubona, keretse ko bibona abategereza kubibona nyene ababipanze, ku buryo ushobora gukeka ko umukino bawupanze. Ngo bigenda gute rero? Iyo bamaze kwegera bamwe mu bakinyi canke mu barbitre canke mu bakoca bakabareza igiturire, ico gihe niyo bapanga ibiri bubere muri uwo mukino. Rimwe rimwe bakemeza ko nk'urugero nk'ubu penalty bayitanga, umukinyi ne akamera nk'usimba amaga bagakora ko ari muri surface nyene kugira ngo penalty itangwe. Ico ni kimwe, canke akavuna uwundi nyene kugira ngo batsindwe, akamuvunira muri ukuntu bakina bakadimbana nyene hasi, akamunaga akitura hasi kugira ngo nyene bahane batange penalty kugira ngo bigende neza, ivyo bapanze bikunde. Uwo kamengo vyabaye mu buryo badashaka, kandi ugasanga ahubwo vyabaye ko babishaka nyene, ku buryo bibwira ngo nisanganya gusa canke ngo nishavu, oya, ugasanga suko. Aho benshi bagenda bavuma umukinyi ngo uyu mukinyi ngo yakoze nabi, ngo nterakwiye kuba yavunye umuntu muri surface nyene, vyagenze uko abaravyi b'umupira w'amaguru bagataha bidoga, ariko atari uko bibategerezwa kuba, ku buryo biza kurangira umukino nyene nyuma na nyuma ugenze ko bawushaka. Ikindi kandi hari icyo bita betting bonanza, ni kuvuga iba ari sendika nyene, iyo syndicate igerageza uburyo bwose ishoboye, ku buryo iyi system ni system bakora ku buryo usanga mu byo guparia, mu byo gutigira nyene bafata ivyo gushira amafaranga menshi bagatigira ku mukino baba bipangiye mu giti cyabo, ku buryo usanga amahirwe menshi hahandi atitezo ariho bayashira mugabo aho yitezwe ntibashire, canke bakabigira mu buryo bw'ibusane kugira ngo mwe mutigira mwibeshe ku ruhande mugiye gutigira ko musange sivyo, birangire mutsinzwe. Rero nyamusango Barcelona ngo yahuye n'indi ekipe itazwi gusa y'abana baraho, ariko ugasanga Barcelona bayiriye ibitego nka bine, ibintu tokwitega ko vyoba, ugasanga vyabaye kubera mufise icizere kuri Barcelona mukayihundagaza kwiki ayo mapari yanyu, ugasanga muraribwe. Iyo ni system. Bubonetse mu buryo bakoresha muri iyi mikino kugira ngo bigende neza, hari ico bita ngo player mistakes, amakosa y'umukinyi, aho abakinyi bashobora kubikora ku bwende bwabo babishatse nyene, ugasanga bakoze amakosa kugira ngo habe ingaruka mbi nyene muri uwo mukino. Icyo bita player mistakes, amakosa y'abakinyi bayakora mugabo kandi bayabibwiwe. Nisi nyungu nyene, le monde d'intérêt. Ikindi hari icyo bita referee decisions, ni kuvuga imyanzuro y'umusifuzi nyene. Hari igihe usanga abarbitre kenshi na kenshi kubera baba bahawe amafaranga canke ibiturire, bashobora kwemera umukino bakawugenza uko bashaka kugira ngo bagere ku nyungu zabo bwite, mu gihe bariginze umukino nyene. Hari icyo bava kandi ngo half time canke full time fixing, hari ukuntu bagena ibitego bikwiye gutsindwa muri premier meta canke deuxième meta muri izo gahunda nyene, kugira ngo ya makampani akoresha ibyo gutigira agira ukuntu yunguka. Ikindi kandi arico bita goal manipulation, ico bakora rero, fixing the number of goals is called to profit from over or under betting markets. Ni kuvuga ngo hari ukuntu bategura imikino, bategura iyo mikino bagategura n'ibitego bikwiye gutsindwa birenge canke bibe munsi hisunzwe ya makampani nyene akoresha ibyo gutigira. Ibintu byo gupanga umukino ugenda uko bashaka kugira ngo abenshi bahome mu basanzwe batabizi, abandi bunguke ibintu biba, ariko nivyo buza ko bamwe bamaze kungukira muri ibyo gutigira, ariko kandi biga ibintu byo kwitega amafaranga bivuye gusa mu byo gutigira navyo urumva
naho si sawa, naho hari abantu bitunze usanga ariko kazi bifitiye gusa ari gutigira bapariya, ariko urumva nyine umuntu w'umugabo akwiye gukora uburyo bumwe cyangwa ubundi. Bivuze ngo iyi mikino mubona uyu munsi mu masiporo atandukanye ni mikino abenshi maze kubaha kandi abenshi maze kubambura, hari nabo usanga barabaye imbata zo kubetinga nyine. Ariyo mpamvu rimwe bisaba ko umuntu ategura imigambi yiwe. Niba warabeteze ukabona urungutse, nta garanti yuko uzokomeza kunguka. Rimwe urakubitwa ku ntoki ugashira hasi buri kimwe. Uko niko bigenda iyo bigeze muri iyi mikino. Mwe mukaba muzi ngo ibintu ngo biri ku mahirwe gusa, ariko akenshi bijya ntabara amahirwe. Ariyo mpamvu ari ibihugu byinshi bagiye bakuramo ayo makampani yo kubetinga, kubera basanze abantu muri ibyo bihugu bamwe muri bo bafise amarozi menshi ku buryo bagenda n'ibitazi, ugasanga bari guhombesha ayo makampani. Iyi ni inkuru izokomeza. Je nitwa Hakim, aha twari kuri Malengo Media. Nimba utarakora subscribe nico gihe ngo gikore kugira ngo bibandanye biryoshe, ntihazogire bigucika. Gumana natwe kuri Malengo Media.